Yes, hello ladies and gentlemen, reka ndabaramutse ndabashimire mwe mwakoze subscribe, ndabashimire mwe mukomeza kunjigikira umunsi kiwundi mukaraba ibiganiro ndabashikiriza buri munsi. Ndabasabe rero gukora subscribe mwege mutarabikora, ndabasabe gukanda like, ndabasabe gukora partage, ndabasabe gusangiza abagenzi banyu, musiga n'ivyumviro canke intererano muri comment kugira ngo dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako. Ntabarambiye, today we have this guy Joell Akubise, one of the best producers Burundi bwigeze kugira, umwe mu bahinyanyuzi Burundi bwigeze kubona canke gutunga, nawe suyundi ni Joell Akubise, umwe mu bantu bakora ibidasanzwe. Muramumenyereye muri video zitandukanye, muramumenyereye mu ndirimbo zitandukanye, yakoze nyinshi zagiye zirakundwa, ndavuga nka Itamporize nizo mwatanga kumenya ko na Madame za Dramati niho hantu yafatishirije cyane, maze aba kimenya bose twese turamumenya aramamara muri make. Hanyuma yagiye kandi anafasha n'abandi baririmbyi batandukanye mu bikorwa byabo, aho nuvuga nko muri Nobody ya Satbi arafise ico yakozemwo, Be Mine with Design yarafise ico yakozemwo, yarakoranye ibikorwa byinshi na Double J na Kiriku, yarakoranye ibikorwa bitandukanye na ba Lino G, ndavuga muri Legend Remix, yarakoranye na ba Mo Kenzi, Vanya Ice, ba Meili, ba Monia n'abandi. Yagiye ashira ukuboko mu bikorwa byabo kugira ngo bishobore kugenda neza gatanu kuri kagenzi kako. The guy rero yaraye adukoreye amateka, adutamwo ikintu kitoroshe, adusukamwo ikintu gikomeye cyane, kimwe mu bintu bigiye gutuma music industry y'u Burundi igira ijambo, bigatuma ndetse music abaririmbyi bacu bakora ishika kure canke igakora ku isoko mpuzamakungu canke igashika ku isoko mpuzamakungu, kuko Joell mu bintu ariko aragenda avuga bitandukanye asezeranya abarundi ko agiye gukora umuziki mwiza kugira ngo abaririmbyi bacu nabo bashobore gushika kure. Yahaye ikaze abaririmbyi bagiye batandukanye kugira ngo bashobore kuza maze bakorane nkuko bakoranye. Joell yaramaze umwaka urenga akorera muri Kuza Music Studio, niho yarasanzwe akorera izo ndirimbo zose yaramaze gukora, niho yarasanzwe gukorera ivyo bikorwa byose amaze gukora, maze bavuga umwe mu bantu bavuza inanga bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi dufise Joell. Iryo zina ntishobora kuburamwo, naho hoba bari 10 ndaze Joell ategezwa kuba ari muri batanu ba mbere. Numwe re mu bahinyanyuzi bafise ubuhinga budasanzwe, na cyane cyane yifashije inanga kaniniya, afise impamya bushobozi kandi mu bintu by'umuziki. Ku mazina y'abavyeyi rero akaba yitwa Joell Baransananikiye, se wiwe nawe akaba yitwa Juste Baransananikiye. Joell rero ubu tuvugana azwi ku izina rya Joell Akubise, nk'umwe mu bahinyanyuzi bakora bigashimwa mu gihugu cy'u Burundi. Nimvukira yo mu ntara ya Gitega hariya aye hagati mu gihugu. Yatanguye umuziki agenda asubiramo indirimbo z'abandi kuva ku myaka 5 rero yiga kuvuza inanga, akaba numwe mu bantu bashoboye kutahura neza gushobora kuyivuza akayimenya kabisa biboneka, aho ubona iyo ari karavuza inanga n'umuntu aba abikunze, n'umuntu aba birimwo neza. Rero ntarandiriye studio Joell yuguruye yayise The Citizen Sound Studio. Mu Kirundi ngerageje gusigura bisigura The Citizen Sound no kuvuga ijwi ry'umunyagihugu man, ijwi ry'umunyagihugu. Murumva yuko agiye gutuma ijwi ry'umuririmbyi w'u Burundi rishika kure, ijwi ry'abaririmbyi ry'umuziki w'u Burundi rishika kure hashoboka, maze tugatera imbere muri ca gisata ca entertainment mu ruhande rw'umuziki. Ndavuga yuko ayi ibintu bigiye kugenda neza. Rero abana bari yabagiye bavuga ibitandukanye, ariko nagira ndabasabe bantu b'Imana niye yo kugenda muvuga ibintu bitandukanye, ahubwo mushigikira umwana w'igihugu kugira ngo impano ikomeze kugenda ikura cyane. Mushigikire umwana w'igihugu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mushigikire uyu musore kugira ngo ashobore gukora ibyiza byinshi, agire itafari yongera ko aho yaragejeje, abandanye yubaka iyi nyubako yari karubaka, ndavuga inyubako y'umuziki w'u Burundi, kugira ngo dukomeze gutera intambwe tujya imbere. Ni byinshi yagiye arakora, ariko ntitworeka kumushimira cyane kuko yakoze byinshi. Mu mwaka umwe yaramaze muri Kuza Music yafashije benshi kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ntaco twomubwira atari kumutera intege, abo bishoboka murabe mu muterere uburyo n'ubushobozi kugira ngo akomeze hubwo kongereza n'ivyuma bifise quality, bifise ubushobozi bwo gukora umuziki mwiza urenze uwo u Burundi bufise uno munsi, kugira ngo dushobore kwibona kure canke dushobore kwibona
heza mu minsi iri imbere kugira ngo dukomeze kuduza cya gisata cy'umuziki w'u Burundi. Mubona ko n'abaririmbyi bageze iminsi bidoga ngo nta ba producteur bafite cyangwa abahinyanyuzi bafise bakora neza, bamwe barahabaye ariko baragenda, mu nyuma hagiye haza abandi, kandi murabizi ko generation imwe igenda maze hakaza yindi kugira ngo bagende biyubaka ugutandukanya kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Guys, if you really like iki gikorwa uyu musore wacu yakoze, nawe urabe DMing canke umwandikire nimba hari icyo ushobora kumuterera umuterere, ari impanuro, ari uburyo bw'amafaranga, ari nibindi canke ibyumviro, urabe ugire ikintu ciza ushobora gukora kugira ngo our music ishobore kugenda kure cyane, ishobore kuduga igere kure hashoboka, maze natwe aba promoters canke abamenyesha makuru dukomeze gushigikira abana b'igihugu, tubafashe kwamamaza ibikorwa byabo kugira ngo bishobore gushika kure hashoboka. Hari n'ikindi kintu ntogenda ntababwiye, nuko this guy nyuma yo kuba yuguruye iyi studio yagiye ashima cyane abagiye baramushigikira, yagiye asaba abo bose bamubaje ibibazo bitandukanye bamubaza ko bari gwiwe, yababwiye ko studio ari gwiwe 100%, ni we CEO wa the Citizen Sound Studio, niwe yashoboye kuyitanguza, niwe yashoboye kuba ayishira habona. Vuba arabamenyesha adresse zaho studio iherereye, muze murabe, muze murahashika kugira ngo mugende mukoreshe indirimbo zanyu, mukore one of the best music ever mwigeze mukora, mukore songs zifise quality. The guy ikintu yiyemeje kandi nanje nakunze nuko yiyemeje ko agiye gutuma this music, this Burundian music iduga hejuru hashoboka, kuko yarondeye ibyuma bikomeye kugira ngo abaririmbyi bacu baze bakore best music kabisa, kugira ngo bashobore kudandariza hahandi abandi badandariza, kugira ngo dushike hahandi abandi bari baradusize, maze tuduze this industry kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yes my people, reka ndabashimire mwege mukomeza kunshigikira, ndagusebe gukanda like nimba wakunze ikiganiro, ndagusebe gusiga intererano yawe muri comment cyangwa icyumviro cyawe, ndagusebe kandi gusangiza abagenzi bawe, maze mukomeze kudushigikira, turabashimira cyane. Inyuma yuko rero imbere yuko rengenda cyangwa inyuma yuko ndabasezera, reka mbanze ndabashimire cyane. 2023 yarangiye, mwamfashije byinshi, mwashoboye gutuma nshika aha shoboka, aha boneka. Ubu tuvugana ngeze kuba nkurikirana canke aba subscribers ibihumbi birenga 18,500. Ubu ngeze ku maviews menshi cyane, mwatumye channel yanje imenyekana. Hari ibikorwa by'abarundi mwagiye murabona, ariko ndabasabe kuntera intege, ndabasabe kunshigikira kandi nkuko mwakomeje kubikora kugira ngo nshobore kuronka ibikoresho bifise ubushobozi bwo gukora amasanamu kugira ngo nshobore kubashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye, maze nsabe mwege mwese mufise ibyo mwamamaza kunyitura cyane kuza tubafashe kwamamaza ibikorwa byanyu, maze business zanyu zigere kure. Wowe ufise impano, wowe ufise ubutumwa ushaka gushikiriza, ushaka ko tuguhostinga mu kiganiro, ushaka ko tukwakira mu kiganiro bitandukanye tugiye kubashikiriza muri 2024, dufise umugambi wo kubashikiriza ama interviews menshi ashoboka, ama interviews n'ibyamamare, ama interviews n'aba upcoming, ama interviews n'aba underground, ama interviews n'abafise ibyo boshobora guhanura societe cyangwa ikibano muri rusange, maze ukomeze gutera imbere dushigikirana. Ndabashimire cyane, niwa musore wanyu ni Fulgence Mika. This is Fulgence Mika YouTube channel. Mukomeze kunshigikira, vuba ndashaka kuhindura iki kikaba ikinyamakuru gikomeye cyane gifasha abanyempano batandukanye, aba artiste batandukanye, aba abikorera utwabo batandukanye, aba business men and the business women batandukanye, maze dukomeze kubana 100%. Ndabashimire cyane, Imana ibampera umugisha, ibandebere byoroshye mwege mwakomeze kubana nanjye. Ciao ciao.